Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Tubandanya gusabikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani, ni ku kigabane cya 13 kuva ku karongo ka 11 kugeza ku karongo ka 18. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ikindi gikoko kivuye ku isi gifasha icambere. Bana b'Imana, nobanza kubabwira ati ifoto mwabonye canke se amajambo mwabonye muza kugerageza kuyasoma. Usibye ko imashini ariyo iba yabisiguye kugira ngo abishire mu Kirundi canke mu Kinyarwanda abantu bashobore gusoma ibyo ari byo, ariko byinshi nawe ushobora gucubandanya ukazura byironderera. Ndagusaba rero ko ukurikirana ukironderera muri uzi Icyongereza, ukironderera kugira umenye ikimenyetso 666 ukimenye neza. Rero turasoma ikindi gikoko kivuye ku isi gifasha icambere. Hanyuma mbona ikindi gikoko gisokorotse kiva ku isi gifise amahembe abiri nk'umwagazi w'intama, kandi kivuga nk'igisato. Gikoresha ububasha bwose bwa ca gikoko ca mbere, kibukoresha naco kibona. Gituma isi n'abayibako bose gusenga ico gikoko ca mbere cari cakize ca gikomere c'injanyi. Bisubiye kandi kirakora ibimenyetso bihambaye abantu baba babona, gushikaho kimanura n'umuriro uvuye mu ijuru utibukira ku isi. Kirahenda ababa ku isi kubera bya bimenyetso cahawe gukora imbere ya ca gikoko. Congera kibabwira guhingura igishusho c'ico gikoko cakomerekejwe n'inkota kigasubira kuba kizima. Congera kirahabwa ububasha bwo guha ubuzima ca gishusho c'igikoko, kugira ngo ico gishusho kivuge naco nyene, kandi kugira ngo kibashe kwicisha abadasenga ico gishusho c'igikoko bose. Kandi kiragenza bose, abato n'abakuru, abatunzi n'aboro, abidegembya n'abasuku, kugira ngo babagemeko ikimenyetso mu kiganza cabo c'ukuryo canke mu ruhanga rwabo. Kandi nta numwe yashobora kugura canke gushora adafise ico kimenyetso, n'ukuvuga izina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwitonzi buserukira. Uwufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu, kandi igitigiri caco n'666. Bana b'Imana, dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero, buriya nubwo nahereye ku karongo ka 11, amajambo akomeye shaka ahera kuri 16, ariko reka
dusigure yose mugabo aho tuza kwibanda ni kwa aya majambo ya nyuma. Rero ijambo ry'umutwe turabona rivuga ngo ikindi gikoko kivuye ku isi gifasha icambere. Rero urabe ni W ni we mu Kirundi ubusa, ugaca ucamo akarongo kamanuka, ugaca wandikamo kabiri ubusa, ugaca ucamo akarongo, ugaca wandika ubusa, gatandatu ubusa, gatandatu. Ibyo nibyo mubona nashize ko ku mutwe w'ijambo. Rero niwamara kubiguguringa ukabishiramo ubona byinshi je nagerageze kurondeza bimwe na bimwe kugira dusigukirwe amajana 666 ku majambo ya nyuma twabonye. Reka mbende yavuga ko kuko hari genza kwagera iyo diri kwihuta. Rero kubera hari abantu bigi inyigisho ni nyinshi zituma bamwe batumva uwo mubara amajana 666. None nkuko nigeze kwigisha ibinyene nkavuga ibijanye ingene nagiye ndabyigisha, nkavuga ibijanye na Bill Gates yuko yatsindiye isoko yo gukora amakochipu yo gushira mu bantu. None wowe wongira gute bijya bintu nabahaye canke se nyimba ari izo kode ziwe zo kwinjiramo? Wongira gute yuko udashobora gusobanukirwa ubusa gatandatu ubusa bumaziki? Ni gute wongira ko yasinye itariki 6 z'ukwa gatandatu saa 6? Sobanukirwa umenye neza isi aho kiragera. 11 haravuga ngo ariko ngo ikindi gikoko kivuye ku isi gifasha icambere. Igikoko kivuye ku isi kiza gufasha kimwe cya mbere twazirikanye ku video heruka. Icyo gikoko kivuye ku isi rumba n'abantu canke imigwi yishira hamwe, ukumva nyene ko uwo muntu ari umuntu akomeye canke akora ibikomeye. Ariko reka dusobanukirwe. 11 hanyuma mbona ikindi gikoko gisokorotse kiva ku isi gifise amahembe abiri nk'umwagazi w'intama kandi kivuga nk'igisato. Ikindi gikoko kivuye ku isi gifise amahembe abiri ngo kandi kivuga nk'igisato. Abantu rero b'abanyamadini barafata papa bakamushira kwa mahembe bakagira iki bakamwigisha. Bana b'Imana, uraraba neza ntuzohava usanga ugiye mu muriro udahera kandi waruzi ko uri kuravuga Imana cyangwa uri kurakorera Imana, usanga wacumujwe no kuba uri kuracyoza abandi ubangiriza yuko aribo bikoko cyangwa aribo mahembe. Imana idutabare cyane. Rero mu cyo gikoko gifise amahembe abiri, mbese kubera tudashobora kuyumvira ati hoba hari igihugu rutura muku gifise ibindi bintu ku ruhande ibi nibi biriko biracyoza Imana, ngo ufata ayo mahembe uyashire muri ibyo biriko biracyoza Imana canke biriko biragerageza Imana. Kuki tokuyumvira ati kubera icyo Uburusiya Uburusiya nabwo urumva kuba Uburusiya bwarakoze ikigwanisho kitwa Satani wa kabiri, kubera nta wundi yokora ikindi kigwanisho. Urumva barakoze maza barakora faza barakora n'ibindi n'ibya king niki, mugabo Satani ikigwanisho Satani wa kabiri aho bagiteza ukuvuga ngo kiraritura abantu. Oya, ni ibintu yabasuka mu bantu ngo abantu bagapfirira yuko. Imana idutabare cyane. Umbwira nimba icyo gihugu cyakoze icyo kintu ugaca wongera ukazana ati kubera iki Ubushinwa bwagiye guhanika izuba na ku kwezi hejuru, si ugupinga Imana? Imana idutabare cyane. Kuki utumva ati naka n'agahembe kadutse gashaka gupinga Imana cyangwa kariko karatuka Imana?
papa n'umunyamahoro yigisha gukundana, yigisha ijambo ry'Imana nkuko abagatolika twigisha Imana kandi tuvuga Imana kandi twigishijwe Imana na Yesu Kristo. 12 haravuga ngo gikoresha ububasha bwose bwa ca gikoko ca mbere, ngo gikoresha ububasha bwose bwa ca gikoko ca mbere. Nyimba audio iri kwihuta. Kibukoresha naco kibona, ngo gikoresha ubwo bubasha naco kibona. Buriya sishoza neza, gituma isi n'abayibako bose gusenga ico gikoko ca mbere cyari cakize cagikomere c'injana, ngo gituma isi yose abantu bose basenga cya gikoko cya mbere cyari cyakize cyagikomere cy'injagi cyagira kijyabe. Hari gihe rero ushobora ari ibintu mba ntashaka kwinjiramo n'ibindi bintu bimwe mu bategetsi b'isi n'ibindi, ariko icyo no kwibwirira muntu, icyo no kubwira, ariko reka icyo no kubwira ibyo abantu bavuga bacyoza papa sibyo, ahubwo kurikirana Bibiliya n'abana b'isi bariko barishira hejuru. Papa ni ntarakora ukwezi, papa ntakora ibigwanisho, papa oya. Abagatolika n'abanyamahoro bigisha ijambo ry'Imana. 13 bisubiye kandi kirakora ibimenyetso bihambaye abantu babona, gushikaho kimanura umuriro uvuye mu ijuru utibukira ku isi. Ngo gikora ibintu bihambaye, ibintu bikomeye, ngo gishika naho kimanura umuriro uvuye mu ijuru ukorokera ku isi. Umuriro uvuye mu ijuru, ariko si mu ijuru rya gatatu y'Imana, niga ku bicu hamwe tubona cyane indege zirenga zikagera cyane hamwe ab'isi bagenda ngo bagiye mu ijuru, kiramanura. Nkuko rero urumva abantu bamanika ibintu ku ijuru, kuko murabona stress bijya binyenyeri binini amastariste, wenda kinaniye no kuvuga neza nta Gifaransa nize. Ukabona bijya byagiye bimanikwayo n'abantu b'isi bihaye kugira ubutware burenze bw'Imana. Nta numwe yokuraho ukwezi, nta numwe yokuraho izuba, kandi nkuko baravuga amariyanzi bijya bikoko bikunda kuzabira biyo za Amerika canke no muri Australia byarigeze kuba bihari. Rero ibyo onya nibyo icyo gikoko kimanura, bibiri mu majuru yo hasi atari mu ijuru Imana irimo, kuko imyuka mibi iri mu girere, nkuko Bibiliya yabivuga ati tugwana n'imiyaga n'imyuka mibi ba mu kirere, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero abana b'Imana nukuza turasenga cyane, kuko urumva kugeraho kimanura iyo myuka mibi. Hubwo ncambona Mariyonzi igituma asigaye akunda kubanza mu isi, ku buryo nabo bamwe b'isi bikorana, ahubwo bakaba bavuga ati abantu nibitegure ko hari ibindi biremwa bigiye kuba mu isi ngo bihuze n'abantu. Ariko ibyo byose nibyo byibyo nyene oni canke ibihugu byigira ibya rutura biha abantu uburenganzira ngo nibiruke ngo bagende ku zuba canke ku kwezi, ariko burya niboshika Imana iri. Kuko usomye Bibiliya riratwereka ko amajuru ari 3 aho Imana iri rero, kandi Imana ikongera ikaba mu bantu igatembera iwacu. Turabandanya. Bisubiye kandi kirakora ibimenyetso bihambaye abantu babona, gushikaho kimanura umuriro uvuye mu ijuru utibukira ku isi. Na navuze 14. Kirahenda ababa ku isi kubera bya bimenyetso cyahawe gukora imbere. Ngo kirahenda bari ku isi kubera bya bimenyetso cyahawe gukora imbere ya cya gikoko cya mbere cyari cyakize rwaruguma rw'injani.
none ga abana b'Imana ibi bintu nimumva ko ari aho bigeraho bikaba byo gusobanukira ibimenyetso gikora kiriko kirakora abantu. Umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore akagura ikirobo akagura umuntu umenga umuntu ugiye kubana, kiraho uburenganzira abantu ngo ni bantu ukuntu, giha uburenganzira abana batoya ibintu. Yo mana, Imana yo mwijuru dutabare cyane. Nari kuvuga byinshi odi biri kwihuta. Marabwiye kwa Mungu w'indwi yahera twari mu munsi mukuru w'abamama, ariko ndashima umumama umwe yitwa umumama nyene wo muri Victoria muri community y'abarundi kazi. Ijambo yavuze ko abarundi kazi tutishimiye kwishira hejuru y'abagabo cyangwa kunganya n'abagabo, ko umwanya turimo tuwukunda. None abenshi mwisi barihaye uburenganzira bwo kumva ko umugore angana n'umugabo. None nosigura byinshi. Imana dutabare cyane. Gukora ibi imbere yaco yacaga ikoko congera kibabwira guhingura igishusho c'ico gikoko cyakomerekejwe n'inkota kigasubira kuba kizima. Cyane nyene mu mutwe wanje hacaza mu byinshi, nkumva byinshi muri jewe, kuko niyaba oni yagiye isigikira abantu ngo nibakore ibintu bariko baragerageza imiti yo kugira abantu bazobeho gutagipfa canke n'abapfuye ngo bazabongere babazure. Niyaba oni ishigikira ko abantu bakora ibyo birobo ngo bisimbura abantu, niyaba oni ishigikira ko umugore atabyara ahubwo yovyarira mu mashini, niyaba oni ibyo mwumva mwebwe. None rero kijya gikoko bashizeho icyambere cyaravuyeho, ariko gushikuba bifitiye ikindi gishasha bumva ko ari cyo Mana yabo. None mwebwe mwumva ko ari ibintu isi yarengereye akarimbi. None mwumva oni yoyo idafise mu ruhara runini mu gucyoza Imana, kuki yitwa ko ari umuvyeyi w'abantu b'isi ikabishigikiye ko abantu bagwa mu mahano nk'ayo? Aba ibihugu byinshi bishigikiye ibintu by'ubugome, none ngo gikora ibintu bitangaje. None ibyo bintu biriko biraba mu isi ibintu bitangaje bibabaza Imana, bikababaza na bamwe mu bemera Imana. Imana dutabare cyane. 15 congera kirahabwa ubasha kuguha ubuzima cagishusho c'igikoko kugira ngo ico gishusho kivuge naco nyene, kandi kugira ngo kibashe kwicisha abadasenga ico gishusho c'igikoko bose. Ngo badasenga igihe gishusho c'igikoko bose ngo baronka ububasha ngo bicishwe. Abase kugisenga n'abase kucyubaha ngo bicishwe. None abantu batemera ibyo bintu by'isi ngo bashigikira ibyo bintu by'ibirobo n'ibyo bintu nyene nawo nishigikiye, mwumva ari amahoro. Mbese ko muzi ko ibintu by'inshaco za corona byari bigejeje abantu? Mwabonye abase kuziterwa twagenjejwe gute? Ntitwari twarugaranywe ngo nituje mu masoko n'iki, ariko izo shinge ntizirimo cya kimenyetso zimwe gusa zirimo uburozi, kuko abatari bake barapfuye kubera zirya shinga, abandi baranagwaye. Hanyuma kandi murambabarira kuko nanje muri famiye yanje harimo abaziteje, ariko ucubona ati nyamara ibimenyetso by'ibihe biragaragara. Reka tubandanye 16 ngiraho ushaka odi kwihuta. 16 kandi kiragenza bose abato n'abakuru, ngo kiragenza bose abato n'abakuru, abatunzi n'aboro, abidegembya
n'abasuku ngo abato n'abakuru aboro n'abidegembya abasuku bose ngo kirabategeka kirabagenza. None muravye nk'aya mategeko yarahitiyeho nyene abantu isi yose hangayikishijwe na corona, mwebwe nimubona ibintu biri mu isi kwe. None kuva Ukraine na n'Uburusiya bishiranye ko mubona corona hari ingufu igifise oya, ariko kubera ko ari systeme ya satani n'aba bisi nyene bemerera satani bakoresha nabo bakajana nayo, niko ibintu bimeze. Kandi hari iyindi ndwara yadutse mbega sindayibagiye izina ngo de nayibagiye izina, nzokongera ndayirabe kuri nyuzi kandi cyo shima bantu muvisa ama telefone ateye imbere, ariko sinzi ko ari mu bihugu byose. Inyuzi biraza nyene muri nyuzi ukabiraba ukamenya ibintu biriko uko isi kiragenda. Abasuku rero n'abandi bose kizobategeka kugira ngo babagemeko ikimenyetso mu kiganza cabo cy'ukuryo cyane mu ruhanga rwabo. Ibyo rero nibyo nariko ndashaka ngo bagemwe ikimenyetso mu ruhanga rwabo cyane ku kiganza cyabo. Bamwe baragize ubwoba ko ari ibyo bicanco za corona n'ibiki, ariko jewe sinabyo sinabipinga, mugabo ndazi sibyo birimo hoba harimo ibirimwo, ariko icyo kimenyetso nikiratangura gukora. Umva rero ndanababwiye, ariko nabwo kinahari nacyo kiriko kirakora. Niyo mpamvu rero nashatse kubabwira Bill Gates umunyamerika yaratsindiye isoko ya microchip. Nyimba wabonye biri kuri rujya rupapuro canke ugize ibi bya W0 n'ibindi, ucuja mu karaba ma information yose. Hanyuma nagerageje kuzandabizi kuko unyi abantu wumva icyongereza canke icyongereza gike canke utazi icyongereza neza, wiga ubuhinga bwo gufata icyongereza ukagishira mu kirundi canke mu kinyarwanda. Mu Burundi ntabwo birimo bimeze neza, ariko mu kinyarwanda urabishira mu kimashini kikabiyungurura. Mugabo nubwo nabonye amajambo adahurana neza nkuko biba biri mu cyongereza nyene mu majambo y'ikirundi kiza canke mu majambo y'ikinyarwanda kiza. Ariko bana b'Imana, nyimba uri kurabishiramo ukaraba, mbese ni gute wombwira ngo murantunga gato, haraho nagiye nandika ariko ndabona sindahabonye. Ariko gusa wewe ubibone uko wagiye ubibona. Ninaranaheza kuvuga ndaza gushiramwo, urashobora gukora ahantu gahagarika kugira usome bijya bintu, wongere unabyironderere n'ibindi byinshi. Wewe iyo soko Bill Gates yarasinye itariki 6 z'ukwa gatandatu isaha 6. Ubujya busa bukuremo, ubujya busa bumaziki, sibyo gusamaza abantu. Nyimba twasomye ngo ni izina ry'umuntu kwanza ntiturana bigira ko neza. None bana b'Imana, nimubona ko Bill Gates wa Amerika yakoze nzokongera ndanasubiremo n'ibindi ikindi gihe, ariko niwe ariko arakora microchip. Yagiye akora ibintu bimwe by'amakompiyuta n'ibindi, ariko iyi microchip yo izosigwa mu muntu hano canke hano, kandi bamwe benshi batari bake mu isi barabigendana. Erega abana b'Imana, je no ngaho mbona mu gihugu biteye imbere, umuntu yemera ngo nuko abonye akazi ka banki cyangwa akazi runaka, kuko ibihugu biteye imbere barabashiramo tujya twuma ahageze agira gutya canke anahagaze bikiyugurura, atari zanzugi tuza turi ziyugurura canke bijya birifite twinjira bikiyugurura. Oya, kubera bajya bakora mu mabanki badufisemo mu mibiri yabo. None bana b'Imana,
ni gute wowe wemera ko bagushiramo ikintu mu mubiri ugakontorogwa nacyo kubera icyo tumva kw'ibyo ari byo bikome bya ya mahembe abiri canke ari byo bya zangori 10 canke mana yo mwijuru. Rero shishoza neza umenye neza uko isi imeze, ureke kumva bakubwira ngo amadini twanashaka ntitukayatindeko gusa. Urumva amadini yabaye menshi yo kurondera amafaranga bibye abantu, ariko tuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri, kandi nawe uzurisomera utahure, wongere urabe biriko biraba mw'isi kugira utahure. Duca ubwenge, isi iriko irahera. Rero urumva ko umuntu agashigwa ko icyo kimenyetso. Reka turabe 17, kandi nta numwe yashobora kugura cane gushora adafise ico kimenyetso, no kuvuga izina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaryo. Ngo nta uzoshora mu isoko, nta uzogura ngo adafise ikimenyetso canke atavuze. Ariko burya nimubona ko Imana iducira agace. Ubu muravye jewe na mu misi heza murazi naramaze igihe ntaja mu isoko, ntaja no mu rusengero, ntaja hehe, ninja mu mabiro. Ibintu bimwe byaranahagaze n'ubu hari ibyo ntarasubizwa kubera nase kwiteza zirya nkingo za corona. Ibyo byose ni ibimenyetso by'ibihe, nigwa ruguma rwakize rwa cya gikoko cya mbere. None hari ikindi gikoko kiriko kirakora ibintu bikomeye, ariko je ndaza handi tuzosoma ngaha mu byahishuriwe Yohana kugira wongere utahure neza. Bana b'Imana, ibintu biri mu isi, Bill Gates yaratsindiye irya soko n'amatariki n'ibiki byose biriko. Uzoza stopinga ubanza usome cyangwa ugerageza urondere n'ibindi nyimbo z'icyongereza, uzobona byinshi. Uzobona uvuga uti uko biri kose isi irahenutse basi. Rero Bill Gates ari nyuma y'ibyo bintu, kandi baramuhaye. None siwe yatsindiye isoko, niwe bahaye iyo soko, kandi ibyo onirabizi. Nizo za Amerika murazi ko Amerika irabizi, n'aba baperezida bo mu bihugu biteye imbere harimo n'izi za Australia n'ibindi birabizi. Kubwo bwuma buriko buragwizwa ngo buje mu bantu. Rero bigisha ko ngo ari nyumvire ngo 666 no, ni ibintu bihari kandi bisobanutse bigiye gukora neza ku mugaragaro, kandi byaratanguye. Abari mu bihugu biteye imbere barabizi. 18, aho niho ubwitonzi buserukira. Ngo ngani ubwitonzi buserukira. Audio yabaye ndende canke video, ama audio sinzi. Hari abantu bizohava byanka kuguruka, abo bizanka kuguruka bazongire cyo nkora uburyo nzobicamo kabiri. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko. Ngo ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko. Ni igitigiri c'umuntu, ngo ni igitigiri c'umuntu, kandi igitigiri caco n'666. None mwana w'Imana, ko wabibonye ko nabigushiriye ko wowe ubibona gute? None nubona ni igitigiri c'umuntu, ari we Bill Gates yahawe ububasha nabo nyene na Amerika n'ibyo nabo abonyene bamuhaye ububasha ngo nagwize ibyo bintu. Nayo ibyo bindi oya tubishire ku ruhande. Bana b'Imana, dukanure cyane, dusenge cyane. Odiri irihuse na video ningeze ku nota hafi 30, ariko nibyaba ngombwa tuzongera twongere tubigaruke ko. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, n'irya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.